gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo amasosiyete yanditswe ni 6,328 ayo n'amasosiyete yanditswe muri uwo mwaka. Hanyuma hakaba biyemeje ko bazotanga ubuzi burenga 31,000. Niridasinge Ndakumana, umuyobozi mukuru w'ikigo ADB, kiganiro n'amenyesha makuru aho yariko ashikiriza ivyaranguwe n'ico kigo mu mezi aheze. Reka rero tubandanye tumwumviriza kuko yavuye yishura no ku bibazo bitari bike byo yamenyesha makuru. Muri ibi bikorwa mwaranguye ko tutabonye muvuga urugero rw'abanyamitahe mvamakungu ngana gute, ati byoba byifashe gute. Nari nabivuze aha ibiharuro twazanye hano, ibiharuro by'aya mezi 6 aheze. Muri aya mezi 6 aheze nk'uko nabivuze, cyane cyane tutavuze muri rusange ku mashirahamwe yose yuguruwe, urabye muri rusange amashirahamwe yose yanditswe usanga ay'abanyamahanga ari hafi 20% y'amashirahamwe yose yanditswe. Ariko muri aya manini yahawe uburusho, mwumvise ko muri aya mezi 6 aheze uburusho bwahawe amashirahamwe 42, muri ayo 42 amashirahamwe 37 n'ay'abarundi n'abarundikazi, amashirahamwe 5 n'ay'abanyamahanga. Ni ukuvuga yuko muri aya mashirahamwe manini amashirahamwe y'abarundi yashoboye guhabwa ubwo burusho, yemeye gushinga umutahe ungana ushika hafi imiliyaridi 600, mu gihe aya mashirahamwe 5 y'abanyamahanga muri aya mezi 6 yadekaraye umutahe ungana hafi imiliyaridi 113. Ni ukuvuga ugereranije mu vy'ijana usanga ay'abarundi ari hafi 88%, mu gihe ay'abanyamahanga ari hafi 16%. Wacu ubu byifashe gute ko tubona umengane zone speciale iriko irakora ibikorwa byo mu karere turabijamo, kuko Uburundi murazi ko buri mu karere ni bimwe mu bihugu, ni kimwe mu bihugu bigize akarere. Hari amategeko rero usanga n'amabwiriza usanga ariko arategurwa mu karere k'ingene ibibanza mwenye ibyo bitunganywa. Uburundi ntibushobora gusigara inyuma, turaheza tukitaba ibikorwa mwene ibyo, tugatanga n'intererano zacu dufatiye ku byo Uburundi buba bukeneye. Biriko rero birakorwa kuko hariko harategurwa amategeko agenga ibibanza mwene ibyo ku rwego rw'akarere. Uburundi rero ntibushobora gusigara inyuma, turaheza tukabikurikirana. Mu Burundi ati none ko mu Burundi tubona umenga icyo kibanza kiriko kiratera imbere, kiriko kirakoreshwa, hariho ibiriko birakorwa, hariko harategurwa itegeko rishasha ririmo ubuhinga bukwiye bwo gushobora guteza imbere icyo gisata. Ubushikiranganji bujeje ubudandaji nibwo buriko burakurikirana umuhinga yahawe icyo gikorwa, bigishyigikiwe mbere n'ishyirahamwe ry'Uburaya uwo muhinga ariko arandika iryo tegeko kandi agejeje kure. Igihe rizomara kwemezwa muzoroheza muce mubona ibikorwa byahajyaye mbere n'ibindi bibanza byose bishobora gukoreshwa nka zone économique spéciale mu Burundi, muzoca mubona bitanguye gukorerwamo. Igihugu cy'u Burundi ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi buratorere akorero. Ikibazo kigira gatatu cyabajijwe n'umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Iwacu, abaza ati mbega none ubwo burusho mwebwe mwatanze bungana gute
mbega none mu kurikirana gute ati ko twumva akenshi uburusho buba bwarategekanijwe atari bwo buba butangwa ati mbega ibyo mubivuga iki iyo bibazo yabagiye sinzi ko nafashe neza ibonye byabakije icya mbere nk'uko mukunda kubivuga mu bamenyesha amakuru hariho amakuru usanga mudafise hari amakuru usanga mudafise kuko iyo havuzwe ibintu bita ama exoneration byatanzwe ni muri rusange kandi abasaba ama exoneration bose ntibayasaba mu kigo ADB. Icyo mumenya ni uko mu kigo ADB ama exoneration asabwayo n'ama exoneration ajanye n'abanyamitahe nk'uko itegeko rigenga imitahe mu Burundi Code des Investissements ribivuga. Nibaza ko rero naho ntararaba ayaba yatanze muri rusange ibiharuro nabivuze nabibonye ibi biharuro by'uburusho bwatanzwe nibaza ko ari ibiharuro bito cyane ugereranije na bijya mu bamenyesha amakuru mukunda kuvuga ibyo nabyo ntibitangirwa mu kigo ADB bitangirwa ahandi kandi mu bamenyesha amakuru nibaza ko mushobora kurondera amakuru akwiye kuri byo igihe atari twebwe tubikora nta n'inyishu yabyo dushobora kubona mugabo ibyo twebwe dukora ni ibi kurusha twebwe dutanga n'ubu mwabonye navuze ibindi mu bibariza mu yandi maserivisi y'igihugu ntibikorerwa mu kigo ADB. Mwongeye murabaza ati mbega none zironka uburusho ziraheza muraheza mukamenya icyo ubwo burusho bwakoze. Iki kibazo hari n'abandi bakibajije inyishu ngira ngo baca bayumva nuko uburusho butangwa hisunzwe itegeko Code des Investissements. Iryo tegeko nyene rirongera rigategekanya ko uwaronse uburusho abukoresha icyo bwagenewe. Iryo tegeko kandi rirongera rigategekanya n'ibihano udashoboye gukoresha ubwo burusho icyo bwagenewe aronka uhereye kwakwa uwo rupapuro certificate aba yarahawe no gusubiza mbere n'uburusho aba yararonse mu gihe atabukoresheje icyo bwagenewe. Urumva itegeko rishasha dufise ririkwije riratandukanye n'iryahoraho ancien Code des Investissements kuko yoyo ibyo byose ntiyabitegekanye. Mu kigo ADB rero nk'uko mwagiye murabyumva igihe ariko ndabivuga hariho igisata kigiye gutanga ubwo burusho kirafise ibyo kiraba kugira ngo gitange ubwo burusho kuvuga kisunga itegeko kikaraba umugambi kikaraba ingene umugambi witswe hanyuma icyo gisata ntigitanga gusa kirongera kikanakurikirana ku ruhande rumwe ingene bwakoreshejwe imbere yo gushobora kubandanya umugwizatunga cyangwa umunyamitahe aroha ubukurikira. Hariho n'ikindi gisata kandi nk'uko mwabyumvise nabivuze kijejwe coco gukurikirana ingene uburusho bwakoresheje gusa atakindi kijejwe ni naco bitanga rujya rupapuro navuze rwifata kibanza bahabwa gwerekana yuko ibyo bari baremeye ari byo bariko barakora. Iyo bishitse uwari yarahawe ubwo burusho abo muri ico gisata bagasanga yakoze ibyo yari yaremeye gukora ubwo rupapuro rw'ifata kibanza rumara amezi 3 ntaheza ngo aruronke. Adasuye kururonka muca mwumva ibikurikira nuko uburusho bukurikira icyambere nasubira kuburonka kuko haba muri cya gisata gitanga uburusho nababwiye haba mu kigo be ubwo rupapuro araraba ko yaronse kugira ngo asubire kuronka uburusho bukurikira. N'ibijyanye n'ubuzi buba bwemewe n'ico kimwe kubabajije ikibazo muca mwumva inyishu no kuvuga yuko bariko bararaba ibyakozwe n'uwo munyamitahe n'ubuzi yaremeye ko azotanga baraburaba bakaraba abakozi ko bahari koko muri iryo shirahamwe bagasaba mbere n'amafishi badekararira ko ikori umukozi nk'uko hari wabajije icyo kibazo bakaraba yuko mbere atangirwa na cotisation muri INSS
ibyo byose iyo bikorwa hari impapuro mu iryo shirahamwe riba ryerekana ko bikorwa, abo bajeje kuraba ko ubwo buroso bwakoreshejwe neza, ko ibyemewe ari byo biriko birakorwa, barabiraba bagaheza bakadusaba ko tumuha rwa rupapuro rwemeza ko yubahirije ibyo yari yaremeye. Iyo ataronse, iyo atabikoze, icya mbere ubwo burusho burahagarara, amategeko akurikizwa nk'uko nabibabwiye.